Ndakuramukije nkuhakaze. Abakora neza nabo bariho, nimureke dukeze ibitaro vyo ku Mutoyi muri komine Bugendana. Mu gihe turiko turavuga amarorerwa abera muri Clinique Prince Louis Rwagasore, hari abavyeyi benshi batwandikiye bashinga intahe y'ingene ibitaro vyo ku Mutoyi bibafata neza. Abanyagihugu baho barashimangira ayo makuru. Hari n'abaganga bigeze kuhakora bimenyereza, batubwiye ko ata bindi bitaro mu Burundi barabona vyitwararika abarwayi nka Hopitale Mutoyi. Ibitaro birangwa n'isuku kandi bitunganiriza abavyituye. Ibi ni ibimenyetso ko gutunganiriza abarwayi bishoboka ata myidogo. Turakeje muganga Sylvestre Bambara arongoye ivyo bitaro vya Mutoyi, abaganga, abaforoma n'abandi bose babikoramwo, mutere iteka igihugu muri akarorero. Woba uzi ibindi bitaro vy'igihugu vyakira neza abavyeyi? Duhe izina ryavyo n'uwubitwara tubatere intege. Hoba hari umuganga muzi ari akarorero mu kwitwararika abavyeyi bagiye kwibaruka? Mutubwire tumutere intege. Intahe y'umuganga yakoreye stage mu bitaro vya Mutoyi. Mu Mutoyi narahagiriye stage communautaire. Ni stage zikorwa n'abanyeshuri bari mu myaka ya nyuma y'ivyigwa vy'ubuganga muri kaminuza y'u Burundi. Nayikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu. Sindabizi ko hoba hari icahindutse. Ico gihe ibitaro vyari bitwarwa n'umuganga w'umutaliyanokazi Dr Paola. Naratangaye cane ndahashitse. Nari niteze ko hoba hameze nabi gusumba i Bujumbura. Ku vyerekeye isuku hakorwa gatatu ku munsi, mu gitondo, sasita n'isaha 11 z'umugoroba. Nta kamoto na kamwe kabi wahasanga na rimwe. No mu kibanza c'abavyeyi maternité canke ahavurirwa abana haba hasa neza cane. Abarwayi barakurikiranwa neza cane. Nta na rimwe umurwayi yakenera igipimo canke umuganga ngo amukene ahari. Aho novuga cane cane nk'igisata c'ubuhinga nka Gineko canke Chirurgie. Habaye ikosa mu kwakira umurwayi, uwo muyobozi ntiyihangana, yareka kugukarira imbere y'abarwayi, ariko mu nama y'abavuzi staff yaragukarira hamwe wicuza ko utazosubira gusamara ukiraho. Hanyuma jewe n'abaganga nzi bazwi ko bavura neza, efficacité et conscience professionnelle, benshi nsanga baraciye gukora kuri Hopitale Mutoyi. Benshi usanga barahaciye imbere yo kuja kugira specialisation. Aho bageze hose usanga ari abaganga beza kubera akarorero bakuye ku Mutoyi. Ikindi nabonye nuko ivyo bitaro bifata neza abaganga. Ndibaza ko bishobora kuba ari vyo bitaro vyitwa ivya leta bihemba neza mu Burundi. Bari bafise n'ukuntu bakora kugira bagumane abakozi babo. Iyo umushingantahe ari umuganga n'umupfasoni akaba umuganga, baca babaha akazi bompi ngaho muri ivyo bitaro. Abunganizi b'abaganga paramedico bari abantu bigishiriza ku kivi, forme sur le tas, kandi babikora neza cane babirusha n'abitwa ko bavyigiye. Jewe wongira umuyobozi mukuru ajejwe akanovera k'ubuvuzi, DG charge de la qualité de soins ou mini-santé, nogerageza kwigira kuri kungene Hopitale Mutoyi itunganijwe kugira ndabe ko vyoshoboka kuja mu ngiro ahandi. Biraryoshe rwose kumva umuganga ariko aratanga akarorero k'ibitaro bikora neza. Umushikiranganji Sylvie Nzeyimana yoraba uko yoshiraho ingene ibitaro bihana ubumenyi ku bigenda neza. Akarorero ka Hopitale Mutoyi kofasha ibindi bitaro. Nayo kandi womenya ko imyaka 8 iheze iperereza ry'u Burundi ritavuze iyo ryashize Nestor Ndayizeye yari umukuru w'umutumba Kiyonza mu Kirundo. Igenekerezo rya 2 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2015 hafi isaha 10 z'umuhingamo, Nestor Ndayizeye yariko akoresha inama bakuru b'uducimbiri twose dukukira segiteri ya Kiyonza muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Inama yabera mu biro vy'iyo segiteri ku mutumba wa Kiyonza. Mu gihe iyo nama yariko iraba, hakaba hari nawe yarajejwe gutoza iraba umukuru w'imbonerakure kuri uwo mutumba. Mu gihe iyo nama yariko iraba, umukuru w'imbonerakure kuri uwo mutumba akaba ari nawe yarajejwe gutoza amatagisi mu Kiyonza.
uwitwa Nyandwi batazi Rashomereye yari hafi y'ivyo biro vya segiteri, bakabona aguma kw'iterefone, ntawamenye abo bariko baravugana. Haciye akanya niho babona hashika imodoka kamyonete Toyota Hilux double cabine y'ibiyo bitabona irimwo abantu bambaye impuzu z'igipolisi, havamwo umupolisi haca kuramutsa Shomereye haca arinjira ahariko habera inama, yashitse avuga ko yitwa Frank Nduwimana aca abwira Nestor Ndayizeye ko abakuru bamutumye. Nestor ntiyagoranye yaciye ahaguruka aramukurikira yinjira muri ya modoka aba aragiye gutyo. Kuva uwo munsi imyaka 8 iraheze hatagakurukiwe umukuru w'umutumba adasanzwe. Nestor Ndayizeye yava mu mugambwe CNDD FDD aho muri Gitugutu 2015 hari haciye iminsi mikeyi hatowe irya gatatu kurongora Kiyonza, ariko iri rya gatatu ntiryari ryanezereye abo basangiye umugambwe. Umukuru wa CNDD FDD ku mutumba wa Kiyonza niwe abanyamugambwe bari batanze ngo yitoze, naho amatora yo ku mutumba yitwa ko hata migambwe ijamwo, mu mpisho imigambwe irayajamwo rwose. Abanyagihugu b'uwo mutumba bo bari bishakira ko Nestor Ndayizeye abandanya kubarongora, baca bamusaba kwitoza naho umugambwe wiwe utamushaka. Yarayitavye agira ko atahana intsinzi nini cane. Amaze gutsinda, bamwe mu bo basangiye umugambwe bamubwiye ko atazorenza amezi 3 muri ayo mabanga. Nestor Ndayizeye yarakundwa cane n'abanyagihugu kubera iterambere yari yarazanye kuri uwo mutumba. Yari umuntu atavangura abantu afatiye ku moko n'imigambwe, yatunganiriza bose co kimwe. Ni nawe mukuru w'umutumba yari yarashoboye kwiyubakira ibiro vyiza yakoreramwo bikaberamwo n'amanama. Mu gihe komine Bugabira yavugwamwo amabi menshi y'imbonerakure zategekwa n'umushingamateka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira Gihahe, ku mutumba wa Kiyonza abantu bose bari babanye amahoro, imbonerakure zaho ntawe zakubagura. Mu kiringo ciwe ca kabiri mu gihe co kubaka ishure rya Kiyonza, Nestor Ndayizeye yasaba imfashanyo abashobora gufasha bose. Niko gusaba imfashanyo umushingamateka Yohani Minani yari arongoye umugambwe Frodebu nyakuri. Iyo mfashanyo ya Minani yarashavuje cane abanywanyi ba CNDD FDD kuko baba bashaka kwerekana ko ababo aribo bonyene bubaka igihugu. Ibi biri mu vyakwegeye Nestor Ndayizeye. Agahinda mu muryango. Nestor Ndayizeye amaze guhagarikwa abiwe baracumukuye rwose. Abategetsi benshi barariye amahera y'umuryango bawemerera ko baza aho apfungiwe muri documentation i Bujumbura. Uretse amatike y'urutavanako, umuryango watanze ibihumbi 950 ku mukuru w'imbonerakure muri komine Bugabira Emmanuel Nsaguye, kuwatwara iperereza mu ntara ya Kirundo, ku bakozi b'iperereza i Bujumbura. Abo bose barariye amahera ariko ntibigeze bamwerekana. Mu nyuma hadutse iterabwoba ku muryango, bamwe barahunga. Amasoko ya Ndondeza yemeje ko Nestor Ndayizeye yajanywe n'umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu yari agisibije muri ico gihe. Kuva ubwo Kazungu ntarigera abazwa iyo yamusize. Nestor Ndayizeye yari afise imyaka 39. Yasize umukenyezi n'abana 5. Inyuruzwa ryiwe ryasize agahinda kenshi mu muryango no ku mutumba wa Kiyonza. Basokuru nibo bavuze ngo intore ntiramba. Hano kw'ifoto Nestor Ndayizeye nuwo ari hagati yariko akoresha inama abanyagihugu. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya, kamwe ku kandi ku gihe. Wowe utarafyonda sabone uramanuka munsi y'ino video hama ufyonde imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, nawe utarafyondako nyene uragenda ufyondeko. Nawe ukoresha YouTube y'igifaransa urasanga handitse ijambo sabone, nawe ukoresha YouTube y'icongereza haraba handitse ijambo subscribe.
urafyondako hama nyene uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kugira ijoro ryiza no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura vyose.